mwaramutse. Imana ishimwe. Amen. Amen. I bring you greetings from America Ndabaye intasho zivuye muri Amerika and from my church, Crossroads Church of California. n'ishengero ryanje ry'urutare rwa Kristo rwo muri California. And I thank the Lord that you and I are brothers and sisters. Kandi ashima Imana ko mwe namwe turi bashiki wacu na bene data. And we may not understand each other very well right now. Kumbe shobora kuba tudatahurana gatoyi hagati yacu kanya. But one day we will be gathered around the throne of God in heaven. Ariko umunsi umwe tuzaba dukikuje intebe y'Imana mu ijuru. And there will be people from every nation. Kandi hazoba hari abantu bavuye mu mahanga yose. And every people. Abantu bose. And every tribe. Bavuye mu moko yose. And every language. Bavuye bavuga indimi zose. And we will worship God together. Kandi tuzohimbaza Imana hamwe. And we will understand each other. Kandi twese tuba dutahurana ico gihe. And we will have eternity. Kandi tuzobikora ibihe bidashira. Get to know one another personally. Kandi tuzomenyana hagati yacu. Amen. 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 I have been praying for Burundi Maze nsengera igihugu cy'u Burundi. for about a year now. Maze umwaka wose uri mu guhera nsengera igihugu cy'u Burundi. And it has been my great privilege Kandi niba ko ridasanzwe narose kuri to jewe. get to know a number of the pastors here in Kugira Bujumbura. ngo shobore kumenya abandi bapastori bari Bujumbura. And one of those pastors is your pastor, Kandi umwe muri abo bapastori ni umupastori wacu. Pastor Raime, Pastor Aime. a humble man, Umupastor aciye bugufi. but a powerful servant of God. Ariko akomeye cyane, umukozi w'Imana akomeye cyane imbere y'amaso y'Imana. And I cherish the friendship that I am developing with him. Kandi ndanezerewe cyane ahimbagwa cyane imigenderanire niko ndakuza hagati yanje nawe. And through praying for him, Kandi ndamusengera. I also pray for his church. Kandi asengera n'ishengero ryiwe. And it is wonderful to finally get faces to who I am praying for. Kandi ndanezerewe cyane kandi birahimbaye kuba niko nabona amaso y'abantu maze igihe nsengera. I appreciate the word that our brother read from the book of Titus Nashimye amajambo mwenda atadusome mu gitabo cya Tito. about how we have been saved Ingene twakijijwe by the washing biciye mu kozwa and the renewal of the Holy Spirit. no kugirwa abashasha biciye muri muhemu yera. And it spoke about how the Holy Spirit has been poured out upon us generously Kandi yavuze ngere muhemu yera yasutswe kuri twese by our Lord Jesus Christ. biciye muri Yesu Kristo. He has not given us just a little bit of the Holy Spirit. Ntabwo yaduhaye muhemu yera gatoyi. He gave us a whole lot of the Holy Spirit. Ariko yaduhaye muhemu yera wese yuzuye. And as I was worshiping, Igene ko nahimbaza. and as I was looking forward, Igene ko nasoma hajya imbere. I saw the wood on the front of the sanctuary. Nabonye izi mbaho ziri ngaho imbere. And I saw in the middle the body of a dove. Naravye hagati mbona imeze nk'umubiri w'inuma. And the two sides, the wings of a Naciye dove. mbona ahantu ho mu mbavu ko hari amababa y'inuma. And I had a vision of the Holy Spirit Naciye ngira iyerekwa rya muhemu yera. coming down like a dove. Amanutse nk'igishisho y'inuma. And just as the Holy Spirit filled Jesus Christ at his baptism, Nk'uko muhemu yera igihe yuzuye Yesu Kristo yagiye kubatizwa. so also the Holy Spirit fills this church. Niko muhemu yera yuzuye iri shengero. And the Holy Spirit does not only bring salvation. Muhemu yera ntazana agakiza gusa. The Holy Spirit does not only bring comfort. Kandi muhemu yera ntazana kuremeshwa gusa. The Holy Spirit does not only give us the unity that we enjoy as the church. Kandi muhemu yera ntaduha gusa umwe ngo tunezere mu ishengero. But the Holy Spirit brings power. Ariko muhemu yera azana ubushobozi. And power not just for forgiveness of sins. Atari ubushobozi bwo kubabarirwa ibyaha gusa. But the Holy Spirit gives us power Ariko muhemu yera aduha ubushobozi. in order to minister to the world that He loves. Kugira ngo dushobore kubwira isi yose ikunda tubabwire ubutumwa bwiza. Every single one of us here Umwe wese muri twebwe ngaha has been gifted by the Holy Spirit yarahawe ingabire na muhemu yera. and empowered by the Holy Spirit Kandi yarahawe ubushobozi na muhemu yera. to be the eyes and the ears, Kugira ngo ube amaso n'amatwi, the hands and the feet amaguru n'amaboko of Jesus Christ in this world ya Yesu Kristo kuri ino si. and in your family, No mu muryango wawe, in your neighborhood, mu babanyi, in the city of Bujumbura mu gisagara ca and the Bujumbura, nation of mu Burundi gihugu cyose cy'u Burundi, and beyond our nation. no mu yandi mahanga yose. God has empowered you Imana yaguhaye ubushobozi to change the world for Jesus Christ. kugira ngo uhindure isi wihindure ku bwa Yesu Kristo. Amen. 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 I would like for us to look at the scripture from the book of Ephesians. Shaka dusome
ibyanditse mu gitabo cy'abanyefeso chapter 4. igice cya kane. Abanyefeso igice cya kane. And Paul begins in verse 1. Paul aratangura ku murongo wa mbere. Paul writes this letter as he is in prison. Paul yanditse yari muri prison. And so Paul says, as a prisoner for the Lord, Aravuga ngo je Paul imbohe ya Kristo I urge you ndabasavye to live a life worthy kugira ngo mube ubuzima bubereye of the calling to which you have been called. bijanye n'umuhamagaro mwahamagariwe. Because every one of us has been called. Kuko ngaha umwe wese yarahamagawe. We have been chosen by Jesus Umwe Christ wese ngaha yaratoranijwe na Yesu Kristo to bring him glory kugira ngo uzane ubwiza bwa Yesu Kristo and to serve the world he died for. kandi ukorere isi yapfiriye. And so to live a life worthy, to live a Kugira life ngo ube worthy ubuzima bubereye is not just to receive salvation, ntabwo ari ukwakira agakiza gusa, but it is to live for Jesus Christ every single day. ariko ni ukubaho ku bwa Kristo iminsi yose ku munsi ku munsi. Amen. Amen. Unfortunately, I go back to America this afternoon. Ikibabaje nuko inyuma ya saa sita nasubira muri Amerika uno munsi. And so I am glad to worship with you this morning. Rero ndanezerewe cyane kuba ndi kumwe namwe muri kano gatondo. Because my time with you Kuko umwanya nza kubana namwe will be the last memory I have of Burundi iza kuba icibutso cya nyuma nza kuba mfite uno munsi cy'Uburundi until I come back, gushika umunsi nzogaruka God willing. Imana ibikunze. But on my way here, Ahubwo niko naza ngaha it took 2 days to get here. byafashe iminsi kugira nshike ngaha mvuye muri Amerika. But I am grateful for those 2 days Ariko ndashima cyane kubw'iyo minsi ibiri because it was worth it kuko yari minsi ibereye to spend time in your wonderful city kugira ngo shoye kumara igihe cyiza cyane mu gisagara cyacu and ngaha in your beautiful country. kandi mu gihugu cyanyu cyiza. But while I was passing through Nairobi, Igihe nariko naca Nairobi I was getting on a plane that went to Kigali nariko ndinjira mu ndege incana i Kigali and then finally Kigali to Bujumbura. hama camba mu Kigali shikani Bujumbura. And as I was standing in line to get onto the plane, No umwati wo turatora tuja mu ndege I was suddenly surrounded by young men. nari nkikujwe n'abahungu bakiri bato imisore. They were very athletic. Bari abantu b'abatlete bafise inkomezi cyane. And they were wearing green and yellow. Harimwo abahindi bari bambaye impuzu z'umuhondo n'urwatsi rutoto. And I asked them, "Who are you?" Ndababaza mbega muri bande? And they said, "We are the national football team of Rwanda." Ati twebwe turi umugwi w'abakinyi b'igihugu cy'u Rwanda. And they were flying back from Seychelles, bari bavuye muri Seychelles where they had just won their football match, kandi bari batsinze match bari bagiye gukina, trying to qualify for the World Cup. bariko bagerageza kugira ngo bashobore kuba qualifié ku gikino cy'isi yose. And so I began to talk to some of the players who could speak English. Cyantangura kuganira na bamwe muri mu bashobora kuganira kuvuga icyongereza. And we had a long time waiting for the plane. Twamaze umwanya munini cyane turindira indege, So I also spoke to the coaches. kandi naravuganye n'umukoci wabo. And as I spoke to them, Ndiko navugana nabo, it occurred to me hariho biraza muri jewe that the Church of Jesus Christ bamwe yuko ishengero rya Yesu Kristo is a lot like a football team. rimeze nk'umugwi w'abakinyi w'umupira. Have you ever thought of that? Ivyo mbere mwari bwavyiyumvira? Not the Rwandan team. Not the Rwandan team. Apana ujya mugwi w'abakinyi wo mu Rwanda, But the Burundi team. ariko mugwi wo mu Burundi w'abakinyi. Amen? Amen. But imagine, you have been chosen by Jesus Ariko Christ. wiyumvire waratoranijwe na Yesu Kristo, And it is a privilege to be on the team of Jesus Christ. kandi n'akaryo kadasanzwe n'ibako ridasanzwe ryo kuba mu mugwi w'abakinyi ba Yesu Kristo. Can you imagine the pride of a young man when he is chosen for the Burundi national football team? Mbega urashobora kwiyumvira umuntu yahiseho nk'umukinyi akinira igihugu cy'u Burundi ingene aba ari fier cyangwa ingene aba binezererewe, He is filled with pride. aba yumva anezerewe cyane. His family is filled with pride. Umuryango wiwe uramuhimbarirwa, His neighbors are filled with pride. ababanyi be bumva bamuhimbariwe. But the team that you have been chosen for Ariko wewe umugwi watoranijwemwo is even greater than a football team. urahambaye gusumbya umugwi w'abakinyi w'umupira. Amen? Amen.
And when a young man is chosen to be on the Burundi national football team, nazi umuhungu cyangwa umuntu akiri muto yatorejwe yakine mu mukinyi w'uburundi it changes his life. birahindura ubuzima bwiwe. He is called to live differently. aba yahamagara kubaho bitandukanye n'abandi uko babayeho. His purpose in life changes. intumbero yiwe mu buzima bwiwe zirahinduka. He trains every day. yamarika arimenyereza iminsi yose. And so what does it mean to live a life worthy of a soccer team? mbega bisobanura iki kubaho ubuzima bubereye nk'umukinnyi w'umupira? Many sacrifices are made. benshi baraheba ibintu byinshi. It becomes your identity. ni ukuvuga niko karanga kawe uba ufise. And so when you are chosen to be on the team of Jesus Christ, bamwe muri twe twatoreje kugira ngo tube mu mugwi wa yesu kristo. we make many sacrifices bisaba ko duheba ibintu byinshi. because our purpose kubera ko intumbero zacu is not just to win a game. ntabwo ari gutsinda umukino gusa. Our purpose intumbero yacu is to win the world, ariko ni ugutsinda isi tukaza n'isi yose kuri yesu kristo. and not just in a game that lasts for an hour and a half. atari wa mukino dukina igice cyangwa iminota 90. But our purpose lasts for eternity. ariko intumbero yacu ni ibihe bidashira. Amen? amen Amen. amen. There's a very important part of being on a football team. hariho ikintu kidasanzwe kuba umwe mu bakina urukino rw'umupira. Because every player on a team kubera umukinnyi wese muri ekipe has one identity. aba afise ikintu kimwe kimuranga. They're part of a team. mu kuvuga ari mu mugwi They play together. barakinira hamwe. They have the same team name. baba bafise izina rimwe ry'umugwi. They have the same purpose. baba bafise intumbero imwe cyangwa iyerekwa rimwe. And the same is true of us. kandi baba bafise natwe n'ico kimwe natwe. Paul tells us in Ephesians chapter 4, pawulo aratubwira mu banyefesi ca 4 in verse 3, umurongo wa 3, he says, make every effort mushishikaye kuzigamisha ubumwe. to keep the unity ubumwe buva kuri mpwemu of yera. the Holy Spirit ubumwe buva kuri mpwemu yera in the bond of peace. n'umugozi w'amahoro. The Holy Spirit has made us one. mpwemu yera yatugize umwe. And not only us in this room, atari twe gusa turi ngaha muri no shengero, but here in this room, we are one with every other church in this city. ariko ngaha twese turi umwe n'ayandi mashengero yose yo muri kino gisagara, And every other church up country, n'amasengero yose ari ruguru, every other church in Africa. n'amashengero yose yo muri afurika. And you are one with my church namwe kandi muri umwe n'ishengero in ryanje America, muri amerika. because that is the gift of the Holy kubera Spirit. icyo ni ingabire ya mpwemu yera. We are on the same team. twese turi mu mugwi umwe. Amen? amen. Paul goes on to say, pawulo aratubwira there's one body and one spirit, abwira ngo hari umubiri umwe n'impwemu imwe, and you were called to one hope. kandi mwese umuhamagaro umwe There w'ibyizigiro. is one Lord, hari umwami umwe, one faith, dufise ukwizera kumwe, one baptism, kandi dufise umubatizo umwe, one God and Father of us all. kandi dufise data umwe n'umuhungu umwe, And he is over all, kandi ari hejuru ya byose, and in all, kandi ari muri byose, and through all. kandi ari muri byose. We are one. turi umwe, We have one purpose. tufise intumbero imwe. Even though we may all be one, na we may all be one, okay, naho twaba twese turi umwe, but we are not all the same. ariko ntituri cyo kimwe. Not just because we look different, atari ukubera ko tudasa, but because when the Holy Spirit comes upon us, kubera ko mpwemu yaza kuri twebwe, he empowers each one of us a little bit differently. umwe wese amuha ingabire cyangwa mu bushobozi bitandukanye na mugenzi we. Verse 7 umurongo w'indwi says, to each one of us, ariko umuntu wese muri twebwe grace has been given yahawe ubuntu as Christ has distributed it. nk'uko tugererwa ingabire ya kristo. We have all been given grace, twese twarahawe twaragira ubuntu, but the shape of that grace ariko ingene ubwo buntu butangwa looks a little bit different for each one of us. buratandukanye kuri umwe wese. We have all been called to follow Jesus twese Christ, twahamagara gukurikira yesu kristo, but our calling might look different. ariko umuhamagaro wacu ushobora kuba utandukanye. Some may be called to preach, bamwe bashobora kuhamagara kuvuga ubutumwa bwiza, others called to lead a cell group, abandi kugira ngo barongore umugwi wa serire, others called to teach children,
children. abandi kugira ngo bigishe abana muri Sunday school, Others called to evangelize. abandi babaga kugira ngo bavuge ubutumwa bwiza, Others called to visit the sick. abandi kugira ngo bagendere abagwayi, Some may be called to visit those in prison. abandi kugira ngo bagendere abafunze mu mabohero. But you have been called, ariko warahamagawe and you have been gifted, kandi warahawe ingabire and you have been empowered. kandi warahawe ubushobozi, Every single one of you, umwe wese muri twebwe for service to Jesus Christ. kubw'igikorwa cya Yesu Kristo. It's not just the pastor, Ntabwo ari pastori wenyine, it's every one of us. ariko n'umwe wese muri twebwe. Amen? Amen. 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 On a football team, Mu mugwi w'abakinyi b'umupira, every player has a position they play. umukinyi wese aba afise inimero akinako. You need a goalie. Muramuzi umwe abakina mw'igori, umugori keeper ariko bamwita. You need defense players. Ubu ukeneye ukina kuri defense, You need people in the midfield ubu ukeneye ukina hagati. who are good at passing the ball to their teammates. Hari n'abandi bakina kuri nimero 7 na nimero 9 baha bagenzi babo. And you need the forward offense Murakeneye n'abandi baja kwataka, who score the goals. bamwe bagenda bahereza umupira abandi. What would happen Mbega habiki if the goalie igihe waho ni umwe mw'igori decided he wanted to score a goal? avuze He wanted to score the goal. ati je nshaka kwinjiza igitego, There would be chaos on the team nukuvuga hatocaba akajagari muri ekipe, because scoring kuko kwinjiza is not the role ntabwo ari of the goalkeeper. ivyo uri mw'igori hariya. Amen? Amen. Every player has their part to play. Umukinyi wese arafise uruhara rwiwe akina, And the church of God is exactly the same. kandi ishengero ry'Imana iko rimeze. From 1 Corinthians chapter 12, Tugiye muri Korinto ba mbere igice cya 12 we are told this in verse 4. umurongo wa 4, There are many different kinds of gifts, hari ubwoko bwinshi bw'ingabire, but it is the same Spirit. ariko Verse 4. okay, umurongo wa 4 haravuga ngo yamara hariho ingabire z'uburyo bwinshi, ariko mpemu n'umwe. In verse 5, Umurongo wa 5, there are many kinds of service, kandi hariho amabango menshi, but it is the same Lord. ariko umwami n'umwe. There are different kinds of working, Hariho uburyo bwinshi bwo gukora, but the same God who works all of them ariko Imana ikoresha byose. in all people. Imana nimwe ikorera byose muri bose. And now to each one, Yamara umuntu wese, that means every person here, nukuvuga umwe wese ngaha the manifestation of the Spirit ahabwa ikimwerekana ko mpemu, is given for the common good. kugira ngo bigire ikimazi. When God empowers us, Igihe Imana iduhaye ubushobozi, it is for the common good. nukubw'ikimazi, It is for the blessing of the church. ni kubw'umugisha w'ishengero. It is not for us to feel pride. Ntabwo ari kubwacu kugira twumve twishimye cyane dufise. It is not for us to gain glory. Ntabwo ari kubwacu kugira ngo tugire icyubahiro, It's for the good of the church. ariko ni kubw'inyungu y'ishengero, It is for the glory of ni God. kubw'icyubahiro cy'Imana, It is to serve the world around us. kugira ngo dukorere isi dukikuje. That is the gift of the Holy Iyo Spirit. niyo iyo niyo ngabire ya mpemu yera To every person here, ku muntu wese ari ngaha. do you realize Mbega urabibona, urabitahura every person here yuko umuntu wese ngaha has as much of the Holy Spirit afise mpemu yera uko angana kose, as Pastor M.A.? afise mpemu yera nk'uwo Pasteur Aime afise. Do you realize that every child, I see them playing outside, Ndabona abana hanze ko barakina, mbega muratawe ko bajya abana bose, the children get the same Holy Spirit bajya abana baronka mpemu yera nk'uwo that dufise, you and I have received. nk'uwo natwe twahawe. The question is not whether we have been given the Holy Spirit. Ikibazo si ukuvuga ngo mbega twahawe uwo mpemu yera, The question is this: kubera ko bimeze gutya. am I allowing the Holy Spirit to work through me? Ikibazo ni iki, mbega ndiko ndemera mpemu yera ngo akorere muri jewe. That's the difference. Iryo niryo tandukaniro rihari. And as the team that Jesus Christ has chosen, Rero nk'umugwi Yesu Kristo yatoranije, every one of us has a position to play. umwe wese arafise ikibanza nimero yiwe akinirako. If we are to win,
nimba tugishaka kugira ngo dutsinde for the glory of God, kubw'icubahiro c'Imana, every one of us must be playing. umwe wese ateza kuba ariko arakina. Can you imagine Mbega washobora kwiyumvira if Burundi's national football team, nimba umugwi wa nationali w'igihugu c'Uburundi if during a game bariko barakina mu mukino only 6 men went out on the field, hagaca haza abakinyi batandatu gusa muri terrain, but the other team had all 11 of theirs, kandi murazi yuko ekipe yose ifise abantu 11, how well would we do? mbega none vyogenda gute? We would lose, twoca dutakaza, twotsindwa, because the team needs every player on the field. kubera ekipe yose ibikeneye ko abakinyi bose baza bakwiye muri terrain. And too often in the church, Kenshi na kenshi mw'ishengero people say, abantu baravuga ngo I'm not needed. jewe sinkenewe, Others will do the work. abandi bazobikora. And so they sit back Bagaca bicara inyuma, and they watch other people work bagaca bari hard. abandi bose bariko barakora. That brings God sadness, Ivyo bica bituma Imana ibabara, because God did not choose you for his team kuko Imana wewe ntiyagutoranije umugwi wayo to sit in the stadium kugira ngo wicare hariya muri stade abandi babicaye hejuru and inyuma. watch other people play the game. Hamuraba abandi bariko barakina, Jesus Christ chose you, ariko Yesu yagutoranije and he chose me kandi nanje yantoranije to be in the middle of the game, kugira ngo mbene muri terrain niko nakina, to be playing with all our heart kugira ngo dukine n'imitima yacu yose for the glory of God kubw'icubahiro c'Imana and for the blessing of his kandi world. kubw'umugisha w'abana bayo. And so if today Rero uno munsi you have been sitting in the stadium kumbura umaze igihe wicara muri stade hariya uri umurorerezi, and you've not been playing on the field that Jesus Christ has called you to, utarakina utaraja mu mugwi Yesu Kristo yaguhamagariye gukinamwo, it's time to get in the game. ni igihe cawe co kwinjira muri uyo mukino, It's time to realize that God has empowered you ni igihe cawe co gutaha ko Imana yaguhaye ubushobozi to accept the gifts he has given into your life kugira ngo wemere ingabire yaguhaye mu buzima bwawe, and to use them hama uzikoreshe to love your neighbor ukunde ababanyi and to bawe, love your God ukunde n'Imana yawe with your whole heart n'umutima wawe wose, and all your strength kandi Imana w'inkomezi and all your mind. n'inkomezi zawe zose n'ivyumviro vyawe vyose. Amen. Amen, Amen. amen. Now, too often we think Kenshi na kenshi turiyumvira the pastor, tuyumvira ati pasiteri he is called to ministry. wewe niwe hamagawe muri minisiteri cyangwa mw'ibango, But Scripture tells us something a little bit different. ariko ivyanditse bitubwira ikintu gitandukanye n'ivyo. The pastor is called to ministry, Pastori yarahamagawe mw'ibango ryiwe, but the pastor and the leaders of the church have a special ministry. ariko pastori n'abarongozi bane bo mw'ishengero barafise ibango ritoyi. And we find that in Ephesians 4, Ivyo turabisanga mu Banyefesi ica kane hamwe twasoma verse 11. umurongo wa 11. It says that when Jesus Christ gave gifts to all people, Uvuga ati igihe Yesu Kristo yaha ingabire abantu bose, verse 11. umurongo wa 11, It says, Jesus gave some to be apostles, kandi yahaye bamwe kuba intumwa, some prophets, abandi kuba abavugishwa, some evangelists, abandi kuvuga ubutumwa bwiza, some pastors, abandi kuba abungere n'abigisha, and some teachers. abandi kuba abungere n'abigisha. These are 5 gifts Aya n'amabango atanu of leadership within the church. y'uburongozi buri mw'ishengero. And now listen to the next verse. Umviriza umurongo kuri ka 12. It tells us what Jesus Christ intends for the leaders of a church to do. Biratubwira ivyo Yesu Kristo yiteze ko abarongozi b'ishengero bakora. It says God gave leaders to the church Imana yahaye uburongozi bw'ishengero to prepare God's people. kugira ngo Verse 12. kugira ngo abera babone gutungana, For the work of ministry, baheze bakore igikorwa cyo kugabura ivy'Imana, so that the whole body of Christ may be built up. bubake umubiri wa Kristo. So what is the purpose of leaders in your church? Rero nihe ntumbero y'abarongozi mw'ishengero ryanyu? It is not to do all the ministry. Ntabwo ari gukora igikorwa cyose. The Word of God tells us Ijambo ry'Imana ritubwira ngo they are to train the whole church bari kugira ngo bubake canke bigishe ishengero ryose, to be involved in ministry, kugira ngo nabo bashobore kuba implike canke babe mu bikorwa, to use our gifts to serve. kugira ngo dukoreshe ingabire twahawe tuzikoreshe kubw'abandi. And so every single one of us here today Rero umwe wese ari ngaho uno munsi has been called by Jesus Christ yarahamagawe na Yesu Kristo to ministry. kugira ngo ukore igikorwa.
And so we look to our leaders rero turavye kenshi turabana ibongozi bacu to train us, kugira ngo bashobore to kutwigisha encourage us, kugira ngo badutere intege to correct us when we get out of line, kugira ngo badukosore igihe tukoze ibi tugiye hatariho to teach us the right way to play. kugira ngo batwigishe uburyo bwiza tugiye gukinamwo Thinking of a football team again. badusuye kwiyumvira mugwi w'abakinyi kandi Your pastors, umwungere wacu your leaders, umurongozi banyu they are the coaches. bobo n'abakoci banyu The coach may not be on the field with all his players. abakoci bashobora ntibaba bari kumwe n'abakinyi muri kuri tere The coach cannot win a game by himself. umukoci ntashobora gukina umukino wenyine But the coach helps every other player ariko umukoci ajya kugira ngo afashe abandi bakinyi bose become the very best they can be. kugira ngo bashobore kuba abakinyi beza cyane. Amen. Amen. When I was talking with the coach in Nairobi, iganeko navuga n'uwo mukoci Nairobi he was very happy they had won. yaranezerewe cyane ko batsinze They had won 3-0. bari babatsinze 3-0. All the players were very happy. abakinyi bose batashe banezerewe But the coach told me, ariko umukoci yarambwiye ikintu well, yes, we did win, arambwira ati nibyo twaratsinze but the defense on the left side needs work. ariko defense yo mu buryo bw'ibubamfu baracyakeneye kwimenyereza cyane Because it's the job of the coach kuko ako n'akazi k'umumenyereza to make sure the players are doing their best, kugira amenye neza yuko abakinyi bariko bakina neza to make sure they're working together the way they should. kugira amenye neza bariko barakorana neza uko bategerezwa kubikora. And if their form is bad, if their form, their technique is bad, Okay, igihe uburyo bwabo babikoramo bumeze nabi the coach works with the player ni ukuvuga umukoci cyangwa umumenyereza acaza akabamenyereza akabereka aho bakosora to get better and better. kugira ngo bashobore gusubira mu ntambara neza bajye gukina neza. And so your pastors and your leaders, rero umwungere cyangwa umurongozi they have been called by God bahamagawe n'Imana to encourage each and every one of you, kugira ngo batere intege umwe wese muri twebwe to train you to serve God, kugira ngo babamenyereze babigishe aho mushobora gukorera Imana to correct when things are not quite right, kandi bakosora igihe bitameze neza to even see in you what you do not see yet in yourself. kandi kugira ngo bashobore kubona muri wewe wece utarashobora kubona muri wewe. The best coaches umumenyereza mwiza can see greatness in their players arashobora kubona ibintu bihambaye mu bakinyi biwe even before the player sees it in themselves. imbere y'uko bonyine babyibonako. And your leaders love you, kandi umurongozi wanyu arabakunda and they see greatness in you kandi barabona ibintu bihambaye muri mwebwe because Jesus Christ has put his greatness in you. kuko Yesu Kristo yashizeyo uguhambara muri mwebwe. I saw a verse up here earlier, nabonye umurongo wari wanditse hajya Ephesians chapter 2, abanyefeso cya 2 verse 10. umurongo w'10 And it said up here that you were created in Christ havuga ngo twaremewe muri Kristo Yesu for a purpose. kubw'intumbero. Amen? Amen. But it says a little bit more than that. ariko yavuga kandi gatoyi I know the verse was shortened ndakunda umurongo bawugize mugufi hajya niho wanditse to fit on the slide, kugira ngo ushobore gukwira hajya ahantu bawanditse. but I want to remind you of a very important word. ariko shaka nayibutse amajambo ari mu rya murongo akomeye. The verse begins umurongo utangura ngo by saying that you are God's workmanship. avuga ngo mukorana na Kristo ibikorwa byiza twaremewe muri Kristo Yesu. In other words, there was a workman who created this pulpit. uravuga umuntu yakoze aka gapipitre ngaha He used all his skill yakoresheje ubwenge bwiwe bwose to work the iron kugira ngo ashobore kugira ibi vyuma byose abigonde to make a gutegeka. beautiful pulpit. kugira ngo ashobore kukagira gutya gasa neza. And in the same way, nico kimwe God is a master craftsman. ni ukuvuga Imana niyo irema cyangwa niyo itunganya ibintu neza. And you are a work of art. namwe muri ibikorwa vyayo bigaragara mu byo yakoze. You are a masterpiece. Huh? A masterpiece, a great work of art. Okay, mwebwe muri bikorwa mugaragaza ibikorwa vya Kristo. Every work of art that an artist creates ni ukuvuga ibikorwa byose haba hari umuntu yabica cyangwa yabikoze is a little bit different. biratandukanye. But everyone is special. umwe wese ni umuntu adasanzwe. And so just imagine God. wiyumvire rero Imana He is creating his works of art. yaraturemye ari mu bikorwa byiza muri twebwe And with love and care and planning. kandi yabikoranye urukundo no kutwitaho.
The Bible says God took the dirt of the earth Bibiliya iravuga ngo Imana yafashe umukungugu w'isi and He formed the man. ararema umuntu. And He did not only do that with Adam. Ntiyabikoze gusa kuri Adamu, The Bible tells us He did that for each one of us. ariko birivuga ngo yarabikoze kuri umwe wese ari ngaha. The Bible says that God our Father Imana iravuga ngo data, Mana yacu data formed each and every one of us yaraturemye, umwe wese yaratubumvye, in our mother's womb. yaratubumvye mu nda ya mama. Who you are We uno munsi uriwe is not an accident. ntabwo ari kubw'igihamana. You are a masterpiece made by God, Wewe ugaragaza ibikorwa vy'Imana yaremye, carefully crafted by the hands of God. kandi yakuremye mu biganza vyayo, He has breathed His Spirit in you. hama ihumekera impwemu yayo muri wewe. It does not matter what anybody else may say. Naco bitwaye ivyo umuntu wese yo kuvugako, It doesn't matter what the world says about you. naco bitwaye ivy'isi yo kuvugako, Because what God says about you kuko ivy'Imana ivuga kuri wewe is that you are amazing. ivuga ngo uri umuntu w'igitangaza, You are one of a kind. uri umuntu w'igitangaza, And God loves you kandi Imana iragukunda more than you could possibly imagine. gusumvya nuko wovyiyumvira, And you have a future. kandi ufise You kazoza, have a purpose. urafise intumbero, You have a destiny. urafise uri kuraja, And God desires to use you kandi Imana iriteguye to gukoresha be a blessing kugira ngo ube umugisha, and to change this world. hama uhindure iyi si. Amen? Amen. But not only as individuals. Ariko ntabwo ari ku giti cyawe wenyene, He's called you to be a part of a team. ariko yaduhamagaye nk'umugwi, And every one of us is needed. kandi umwe wese arakenewe. Do you want to change this neighborhood? Mbega murashaka guhindura ikibano cacu? Yes? Yego. Do you want to change this city? Mbega urashaka ko igisagara gihinduka? Do you want to change your nation? Mbega murifuza guhindura igihugu cacu? Then it takes every single one of us. Bizosaba ko umwe wese agira ico akoze. No one can stand on the sidelines. Nta n'umwe azohagarara inyuma y'umurongo. Every one of us has a place. Umwe wese azoba afise ikibanza ciwe. We all have a position to play on the team. Twese turafise uruhara rwacu mu mugwi. Do you know what your position is? Mbega we nimero yawe urayizi, ikibanza cyawe urakizi? Do you know how God has gifted you? Mbega urazi ingene ingabire Imana yaguhaye? You may think that your life is an accident. Ushobora kwiyumvira ngo ubuzima bwawe bwabaye igihamana. I heard some testimonies up here today Numvise intahe ngaho no munsi, that when we get sick, igihe tugwaye it's not for no reason. ntabwo ari kubw'intumbero cyangwa kubw'ikintu kanaka, Because God can use our sickness to bring Him glory. kubera Imana yashobora gukoresha indwara yacu kugira ngo igaragaze icubahiro cyayo. God can use my failure to Imana bring Him yashobora glory. gukoresha ukunanirwa kwanje kugira ngo igaragaze icubahiro cyayo. Remember Peter, Mwibuke Petero, one of the great apostles. umwe mu ntumwa yari akomeye mu ntumwa za Yesu Kristo. Remember what he did Muribuka ibyo yakoze the night Jesus was arrested. umunsi rya joro Yesu yafatwamwo. Peter denied Jesus 3 times. Petero yihakanye Yesu inshuro zitatu. There's no greater failure. Nta muntu n'umwe uvuga ngo uyu muntu ngo no kunanirwa ahambaye. But what happened after the resurrection? Ariko ibyabaye nyuma yo kuzuka kwa Yesu Kristo, Jesus came back to Peter Yesu yagarutse kuri Petero and asked him, "Do you love me?" aramubwira, Petero urankunda? And Peter says, "Yes, Lord." Aramubwira ati yego mwami. Jesus asked him a second time, "Do you love me?" Yesu aramubaza irya kabiri, Petero urankunda? And Peter said, "Yes, Lord." Petero aravuga ati yego mwami. And a third time, Irya gatatu Jesus asked Peter, aramubaza Petero, "Do you love me?" urankunda Petero? And Peter's heart sank. Umutima wa Petero yarumvise ko umenga uracitse. And he said, "Lord, you know all things. Ati mwami urazi vyose, You know I love you." urazi ko nagukunda. And each time Jesus said, Igihe cyose Yesu yamaye aramubwira, "Feed my sheep. yariko aravuga ngo mugaburire intama zanje, Take care of my lambs. mwiteho intama zanje, Feed imyaka. my sheep." mugaburire intama zanje n'imyagazi. The Apostle Peter Ntumwa Petero knew what failure was. yaramenye ico ari cyo kunanirwa, But he was lifted up from failure ariko yarakuwe muri kwa kunanirwa by the grace of Jesus Christ. biciye mu buntu bwa Yesu Kristo. And he was put into leadership of the church Yesu acamugira umurongozi w'ishengero ryiwe along with the other disciples. hamwe muri abo bigisha biwe bose, Because
Failure does not disqualify you. kubera iki ukunanirwa ntigutuma uba disikarifiye canke uta If anything, it is the opposite. ariko nimba ari ikintu nabyo gitandukanye n'ico Our human failure mu kunanirwa kwacu bw'umubiri is what qualifies us to serve God. nico cotuma dushobora kwemerwa gukorera Imana. Paul said Pawulo yaravuze ngo that God told him, Imana yaramuhamagaye my power is made perfect kugira ngo ububasha bwanje bwagizwe parfait canke bwaratunganijwe in your weakness. mu ntege nke zanje. God's power, ubushobozi bw'Imana, God's glory ubwiza bw'Imana is shown best through our weakness. bugaragarira mu ntege nke zacu. Because it is not my power kuko ntabwo ari ubushobozi bwanje that can accomplish anything in this world. My power cannot accomplish ubu anything bushobozi bwa nta kintu na kimwe bushobora gushitsa kuri ino si if it's going to last for eternity. nimba bizomara ibihe byose by'ubuzima bwanje. The only power in my life ubushobozi bwanje bwonyine mu buzima bwanje that makes any difference bushobora kuzana itandukaniro is the power of Jesus ni Christ. ubushobozi bwa Yesu Kristo, The power of His Holy Spirit, ubushobozi bwa mpwemu yera who has called each and every one of us ariko yahamagariwe mwe wese muri twebwe to serve Him, kugira ngo tumukorere, to bless Him, kugira ngo tumuhezage, to love Him, kugira ngo tumukunde and to love His world. kandi dukunde isi yaremye. Amen? Amen. 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 I have one more word for you from the Lord. ndafite ijambo nshaka kubabwira rivuye ku Mwami. It is from the prophet Isaiah muri umuvugisha wa Yesaya in chapter 43, igice ca 43 verses 18 and 19. umurongo wa 18 na 19. In this place, God is speaking to His people, the Israelites. aha muri kino gisomwa Imana yake iravugana n'abantu biwe b'abana b'Isirayeli. And they had been taken into captivity, bari baratwawe mu nyagano and they were discouraged. kandi bari baracitse intege. And God gave them these words of encouragement through the prophet. Imana yabahaye amajambo biciye umuvugisho wayo, umuvugisho wa Yesaya. umurongo wa 18 gushika 19 aravuga ngo ati, He says this. aravuga gutya, He says, forget about what happened in the past. nimukibuka ivya mbere, Do not dwell on your history, nimukagume muri kahise, but be alert. ariko mugabe, Be present. mube muri ku. I am about to do something brand new. ngiye gukora ikintu gisha. It is already springing up. yawe yarivye karavuga, Do you see it? mbega murabibona? And this is God's word for you. iyi ni ijambo ry'Imana munsi. Forget about the past. mwibagire kahise, Forget about the mwibugire history. ivya mbere vyabaye, That is all behind you. bijya byose tubisiga inyuma. There are many wonderful things about Burundi's hari history. ibintu vyinshi vyiza cane ku bwa kahise k'Uburundi, But there are also some bad things about our history. kandi hariho n'ibindi bibi muri kahise k'Uburundi. That's not only true of Burundi. ivyo sivyo bigaragaza Uburundi gusa, That is true of my nation of America. It's true of ico my... kimwe no mu gihugu cane c'Amerika. My nation has some parts that are glorious. My nation has parts of its history that are glorious. Okay, igihugu cane c'Amerika kirafise muri ivya kahise vyiza, And my nation has parts of its history that are shameful. kandi birafise n'ibindi bintu biteye isoni muri kahise k'Amerika. And that is true of every nation. ariko ivyo vyose ni ibihugu vyose, But that's the past. ariko ako ni kahise. And God says, forget about the Imana past. yavuze ngo ibagira kahise, I have a future for you. ndagufitiye kazoza, I'm doing something new. ngiye gukora ikintu gisha. And I'm calling you to be a part of it. Huh? I'm calling you to be a part. ndiko ndaguhamagaye ubwawe nawe uzobibemwo. The new thing God is doing, ikintu gishasha Imana igiye gukora, He's going to do through you igiye kubikora biciye muri wewe and me, na jewe, all of us together, twese turi hamwe, as we are one in Jesus Christ, kandi kuko turi umwe muri Kristo Yesu, as we receive the power of the Holy kuko Spirit, twahawe ubushobozi bwa mpwemu yera, as every single one of us kuko umwe wese muri twebwe engages in the ministry yahawe igikorwa ibango, to which every one of us has been called. kandi umwe wese yahamagariyemwo. We need to see ourselves as God sees us. turakeneye kwibona uko Imana itubona, We need to see our brother and sister as God sees turakeneye them. kubona bashiki bacu na bene data nk'uko Imana ibabona, We need to have God's eyes to see our dukwiye city. kugira amaso y'Imana nk'uko ibona.
to see our nation, kugira ngo tubone igihugu cacu, because God has something very special, kwereka Imana irafite ikintu kidasanzwe and it's already beginning. kandi cyaramaze gutangura. This week I spent time with your pastor Muri ino ndwi naramaranye umwanya n'abapastori, and pastors of other churches, abapastori bavuye mu mashengero menshi. and God is doing something new, Imana hari ikintu gishasha iriko irakora, and it is amazing to see. kandi n'ikintu kidasanzwe ukibona. It is my great privilege. Niba kweri idasanzwe ku bwanje, It is a joy that goes to the depth of my heart, ni umunezero wibwina umutima wanje, that I get to be just one small part kugira ngo nshobore kuba agaparti gato canke nshobore kuba gatoyi of what God is doing in your church. kubona ivyo Imana iriko irakora gato cyane mu vyo iriko irakora mu And when I ishengero ryanyu. say your church, Iyo mvuze ishengero ryanyu, I mean not only Minevam, ntabwo mvuze Minevame gusa, I mean the church in Bujumbura. mvuze ishengero ryose ryo mu Burundi. Because how many churches are there in this city? Mbega hari amashengero angahe mu gisagara? There's only one, Hari ishengero rimwe, the Church of Jesus Christ. ishengero rya Yesu Kristo. And here this morning, Muri kano gatondo we are one expression twese twari dufite ikintu kimwe twavuga of the one church. mu ishengero rimwe. But there is Oasis Church and Bomberger Okay, hariho Oasis, hariho Bomberger, and Vineyard hariho na Vineyard, and CLM. hariho na CLM. Many churches, Hari amashengero menshi, part of one church. ariko yose ni ishengero rimwe. And God wants to use all of us. Kandi God wants to use all of us Imana yifuza dukoresha twese to bring about His new life. kugira ngo tuzane ubuzima bwiwe bushasha. And so let us open our eyes Rero reka twugurure amaso yacu to see what God wants to do. tubone ivyo Imana yifuza gukora. Back to verse 1. Ephesians 4, verse 1. Banyefeso igice ca 4 umurongo wa mbere. Paul says, I urge you Pawulo avuga ngo ndabasaba to live a life worthy tubeho ubuzima bubereye of the calling you have received. bihwanye n'umuhamagaro mwahawe. And so I remind you today Ndabibutsa uno munsi that you have been called mwarahamagawe, by Jesus Christ. warahamagawe na Yesu Kristo, You have been gifted warahawe ingabirano by the Holy Spirit. na mpwemu yera, You were created wareremwe by God the Father uremewe na data, Imana data, to bring glory to God kugira ngo ugaragaze ubwiza bw'Imana, and to bring new life to this world. kugira ngo ugaragaze ubuzima bushasha muri ino si, And so may God bless you, kugira ngo Imana iguhezagire every one of you, umwe wese muri mwebwe. as together Twese hamwe we serve the Lord dukorera umwami, to His glory kandi kubw'icubahiro and to ciwe, His honor kandi kubw'ubwiza bwe n'icubahiro and to ciwe, His power. kandi ubushobozi bwiwe. Amen. Amen. Please pray with me. Reka dusengere hamwe. Heavenly Father, Data wo mw'ijuru, we are so thankful turagushimiye for all of your blessings. kubw'umugisha wawe. We thank you for the gift of your Holy Spirit. Turagushimira kubw'ingabire ya mpwemu yera. We thank you for the gift of salvation. Turagushima kubw'ingabire y'agakiza waduhaye. We thank you for the gift of forgiveness Turagushima kubw'ingabire yo guharigwa, that covers not only a few sins, ntabwo bifuka ibyaha bikeyi, but that covers every single sin. ariko bifuka ibyaha vyose. Help us to remember Utufashe kwibuka that mwana we have hope in you. yuko dufise ivyizigiro muri wewe. Help us to remember Utufashe kwibuka that you have given us a family of God. yuko waduhaye umuryango w'Imana. Help us to love one another, Udufashe gukunda n'umwe wese, to serve one another, kugira ngo dukoreranire, and to love this world, kugira ngo dukunde iyi si, and to serve this world kandi dukorere iyi si that Jesus Christ died for. nk'iyo Yesu Kristo yapfiriye. May we not be the seeds planted in the shallow soil, Ntituzobe imbuto zatewe mu isi yumye, but may our roots grow deep ariko imizi yacu ishime kandi ikure, into the Word of God, ikure mu ijambo ry'Imana, that we may grow kugira ngo dukure, to bear fruit kugira ngo twame ivyamwa for your glory. kubw'icubahiro cawe. We thank you that you are at work in our midst. Urakoze mwami Yesu kuri kurakora kuri ibi. Open our eyes Mana wugura ubuzima bwa amaso yacu, to see how you're working. kugira ngo dushobore kubona ngene uri kurakora. Open our eyes Ugurura amaso yacu to see the new work tubone igwa bishasha that you have already begun. uriko waratamaze gutangura mu buzima bwacu, May we join with you kugira ngo Mana dukwane nawe to change this world. dushobore
ushobore guhindura iyi si. Start with us, Lord. Mana utangure natwe Mana. Change me. Umhindure. Transform me, Umhindure. that you might also transform the world. Kugira ngo Mana n'isi nayo ishobore guhinduka. That your glory may fill the earth. Kugira ngo icubahiro cawe Mana kibone kugaragara. That your glory might shine down upon Kugira us, ngo icubahiro kibone gikayangana kuri even twebwe. brighter than the sun. Mana kibone gikayangana gusumba And we will give izuba. you all the glory. Kandi Mana icubahiro cose kibone We will give you all the praise. Mana tuzoguha amashimwe yose. We will give you all the honor. Tuzoguha icubahiro cose. We pray all of this Mana turasenze ngo in the strong and powerful name dusenze mu izina ry'ububasha n'ubushobozi of our Lord and Savior, ry'umwami wacu n'umukiza wacu Jesus Christ. Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen.